Abarundi baba mu mahanga kuri uwa gatatu igenekerezo rya kabiri Myandagaro batanguye igikorwa cyo gushira amafaranga mu banki nkuru y'igihugu kuri konte bahawe n'umukuru w'igihugu bemeranye ko bazohora baterera mu iterambere ry'igihugu. Jambere Kimasi Manirakiza icegera c'urongoye abarundi baba hanze avuga ko amadolari 5 bemeranije na leta bazohora baterera ku kwezi ko bazobishitsa mbere banayarenze, agasaba ko n'abandi bose bari mu mahanga ko boterera mu bandi. Twazindukiye hano mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo dutanguze icese umugambi wa diaspora wo kuza turashira amadolari 5 canke arenga kuri konte yugurujwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo navyo bikaba vyavuye mu vyipfuzo vyagiye birashikirizwa mu ndwi zihariwe abarundi baba mu mahanga zagiye zirabera hano mu Burundi, aho basavye yuko buri murundi wese aba mu mahanga yoza aragira intererano atanze kugira ngo iyo ntererano izofashe mu migambi y'iterambere ry'Uburundi. Iki gikorwa kizomara umwaka, tugitanguye ukwezi kwa munani, no kuvuga yuko nihagira mu kwezi kw'indwi umwaka uza tuzoba duhejeje umwaka, bazoheza batubwire aho tugejeje ico gikorwa, amafaranga amaze kwinjirako, kuko buri muntu wese azokwama buri kwezi ashira kwa ayo mafaranga, hanyuma umwaka uheze tuce turaba aho tuzoba tugejeje ikivi. Ari naco gituma duteye akamo umurundi wese yumva yuko arajwe ishinga n'iterambere ry'igihugu c'amavukiro ko yokwitaba ku kamo agatangura uyo munsi gushira kwa ayo madolari 5 canke ayo yose ashoboye, kugira ngo umwaka niwahera tuzobe dushitse ku gitigiri gishimishije cane gishobora kugira akamaro mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'ugwaruka ngaha mu Burundi. Twebwe muri diaspora hariho imigambi dufise, ubu twashize imbere umugambi w'uburimyi n'ubworozi hamwe no gukingira ibidukikije. Uwo mugambi ni turiko turategura kugira ngo tuze turabe yuko twawushira mu ngiro, kugira ngo natwe tugire uruhara mu kugwiza umwimbu mu buryo bwa kijambere bwiciye mu kurima mu buryo bwa kijambere kandi vyubahirije mu gukingira ibidukikije. Niyo ntererano babwira yuko natwe turiko turatanga muri kino gihe. Mwamenya ko iyo konte yuguruwe mu banki nkuru y'igihugu ifise inimero 01443 Iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.